Imana igiriye ubuntu bwo guhagarara imbere y'umugeni, ndashimiye Imana yagiriye ubuntu ihagarike amini. Ndashimiye n'ababyeyi banyumviriye ko bakampa uwo mwanya. Imana ibahezagire, ibakomeze bahereza ryiza, Yesu n'abahezagire. Hama bavuze bikarinda Imana imbere, mvuka mu bwiriza bw'umutaho, misiyoni niyo y'iteka. Ego ndi umunyeshuri w'imadabirangiza muri kaminuza, Yesu nashimye. Hama muvyo arabivuze, tugomba tuvugane. Nari nayivuze intwaro, bamwe ngaha ndibaza barayumviye, sivyo none? Ego bamwe barayumvise, twanjane kugakira. Nico gituma dukwiye kurushinga kwitwararika ibyo twumvise, kugira ngo ntidutwarwe akayombe kere tukabika kw'ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryakuyeho, kandi ibicumuro byose no kutabyumvira bikagereza ingero bikwiranye. Tuho tuzokwikiza dute nitwanjanwa ku gakiza kangana gato kabanje kuvugwa n'umwami wacu, kagakomezwa kuri twebwe n'abatumvise. Yesu n'abahezagire. Mwami Yesu ndagushimiye uri Imana, ndanezerewe tugororote, ndagushimiye kuri aka kanya keza umpaye mbere tuvugane n'abene data uzonkoreye. None ntacyo ndi hasi none icyo nababwira, ariko ndagusabye ushoboze. Mu izina rya Yesu ndahamagaye Imana, Yesu na mbere kugira ngo ikintu tuvugane n'abantu. Urakoze, ndagushimiye kutumvise, mwanya wose tumarana, ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu n'abahezagire. Hama ntaribagira, ndafite intasho, baramubanye intasho, umukozi w'Imana Pasiteri bamusengera Bujumbura, ubukiriza Mirango, n'abakozi b'Imana n'ishengero na Kahare n'Imbaho, barampamye intasho tudashyire mu izina rya Yesu. Ego ni amajambo y'Imana wumvise tubanza gusangira. Imbere y'uko tuvugana kuri iyi ntahe, sinje kwigisha tuvugane intahe, mugabo hari akantu gatoyi numvise mu mutima twavugana kugira ijambo Yesu abahezagire. Dusondana ntitwanjane gakiza, kandi aya majambo rero twarayize. Nashitse sanga umukozi w'Imana yariko arigisha, buriya nashitse ngaha nateze sanga niyo ari agomba hombe. Naranezerewe mu mutima nafata Imana uduntabare sinanjaniye gakiza. Rero n'ubu tugomba tuyasangire. Avuga ngo nico gituma dukwiye gukurikiriza kwitwararika ibyo twumvise. Hari ibintu twumvise, ariko ariko mu mutima ivuga ngo agakiza nikajya mbere, agakiza nikajya kambere, agakiza ko gukunda Yesu wanjye. Yesu nzohindura, n'abagenda bifuje kutazohindura mu izina rya Yesu. Amen. Rero abantu tutazohindura mu bizigane, Imana ibonetse kuri ko tutazohindura agakiza twahawe. Rero umuntu acyandikira Abaheburayo ngo nicyo gituma dukwiye kurushinga kwitwararika ibyo twumvise. Hari ibintu twumvise by'aka gakiza, mugabo ntabwo rero ngo mu mutima ugurana n'ijwi ntukamuraza kugacishamo imbere y'uko tugiye intahe. Muri ino minsi abantu twarangaje ku gakiza, kandi ntituri turarushinga kwitwararika ibyo twumvise, aho ibyo twumvise twaramaze kubivamo. Ariko ngaha dukora intego ngo kwitwararika ibyo twumvise
n'udutwaro akayobekere tukabivamo. Muga muri ino minsi twaraga akayobekere, hari ibintu twakuye kandi twari twarigishije. Rero cyangwa ngo mbega ngo tuzokwicuza dute nitwanjye tugacuza kangana gato. Yesu nashimwe. Nawe niyumvira wino mutari turiko turandwandwamo tutarikwa ari ibintu twari twarigishijwe mugabo twamaze kuvako kandi byatumye agakiza katwononeka. Ngo abantu batarakizwa basengera muri katolika, mvuka n'umwana w'icumi mu muryango, kuva twebwe umuryango w'iwacu wakabaho hano mw'isi, kuva kuri ba sokuru na ba sokuruza nta muntu n'umwe yari bwakizwe. David natanguye kuvugwa mu muryango wose. Yesu nashimwe. Mwumva Imana itangiriye ubuntu. Rero Yesu araza arankura muri uwo muryango, yankoreye bitoroshe. Namwe ndabyiyumvira bamwe narabibabwiye ati icyatumye ngira Imana intore ikampa agakiza nikorana nari umwana w'icumi yagombye kuyikigira cumi. Yesu nashimwe. Rero tuzaza turagitanga ikigira cumi kuko tutagitanga n'ineza Imana izotsinda. Yesu nawe rero ukuntu yantoye navutse mvukanye n'abo bana bose. Rero maze gukura mfite nk'imyaka nk'itatu canke ine naciye ntangura guhura n'igeragezwa ry'abantu b'abarozi bakandoga yantahe iyo twumve muntu w'Imana yatubwiye ingene baburozi ibintu bikamurumiramo, nanjye baciye batangura kumurega izo nyene ibintu bikaba n'ibitega bikamfata wenda zinavyo mu buzima n'abarozi bahari bikamfata. Rero bimaze kumfata byatanguye kumfata muhira batazi kuja mu buvuzi. Nta muntu uba yari afise umuti, nta muti bari bafise wo kumvuza, kandi nta muntu uba yari kumusengera kuko ivyo bintu vyo gusengera abantu tw'iwacu ntabwari. Naho bari kuvuga ati zana tumusengere, bari kuvuga ati wowe uri umurozi ugomba gutwikira umwana. Nta muntu yasengera umuntu ubereye iwacu. Burya rero umunsi wa mbere w'imyaka naramaze nk'amasaha mpande ndiko kumbagara ngo birukiro umuntu no mukanda nari umwana kuri n'iki imyaka nk'ine canke itanu gutyo. Habayeho mukuru wanje bacamuzima kwa senge wacu mw'iyindi komine kandi yagenda n'amaguru kugira ngo uwumuzi. Hariya rero Imana yaragusezeraniye ko izomuha agakiza naho utugoza ni ukwirura gufika. Yesu nawe ico gihe mukuru wanje akava muhira byamfashe ndiko ndabira umukuru muduza mukanwa aragenda ahantu bita ubugendane byose muri komine Mutara ubugendane bwoseye aramuha umuti aragaruka asanga hirya kumbagara honyene baca barahizageranya n'iki baracirasako baragira gute. Aha rero yabiguze ku bakuru ukwizera bariya abantu bariyo baba bafite kurareba kandi nawe nta kintu cy'umuntu ukwizera. Ibyo bintu barabyizera kandi naciye nkira tanasubirana umuntu haheze nk'indwi nka zibiri ibindi byari bisubiye kumfata. Abantu batoza tumviriza kugira bigende gukubita amahwa. Aha rero niko ndakorera Imana numva ndabona umunezero ndibutsa n'abana horanja ibitega byafashe n'abari ibibiri bariko bansokora mu duhwa tw'ibitoki sinamaho y'ibitoki uko muyari afise ukuntu tw'ukuzoga. Rero bafata kwinjira indani mu mubiri wumva bamwitayo naho ngo bariko bakubita ivyo bitega birimo namazije banababara kose bw'abapfireye zizimira mu maraso zose none ko bitayashikira ayo mahwa bizewe n'ababara kaza gukora ubwenge kandi na hamwe binyegura abantu bibiri bacikura mu duhwa. Yesu ahezagira abantu nakuriye mw'isengero mutaza gukuru. Yesu nashimwe. Aho maze gukura nagira mwana n'intambara nyinshi
aho umuntu Imana yateguriye ikintu ubabwire ijambo ry'Imana rivuga ngo niwaca mu mazi niwaca mu mazi imbuzi ntizizowurengera niwaca no mu muriro mbere ntizizowubaho. Rero bimaze kuba uko icyo gihe hari igihe cy'intambara ifata kuba ingene Imana yagiye irambigama kugira ngo ishyireho papa araduhunganije izo zibitera bimaze zibihumura papa araduhungana. Rero yari afise guhaha ku bitugu afise mukuru wanjye aragenda hariho uruzi bita Ruvumu n'uruzi runini twebwe urugero iwacu ari runini ino ntabwo n'umenya ino ziziko ruhamenya ni rutoyi muga twebwe urugero iwacu turaruba runini. Rero hari mu gihe cy'imvura rwuzuye papa aragenda ukuboko kumwe gufashije rero rukwama wa mukuru wanjye ari mu bitugu ukundi kuboko gufashe umutanga aragenda nawe bwari bwa mbere amaze ikirenge mu ruzi hari mu mvura wari gutu baruhuka kugira bagaruke iwacu hari imirongo nyinshi bariko bagarukira muri karuzi bashitse hagati mu ruzi umwe mukuru wanjye akubise ku bitugu atagira ubwoba tuza kumufunga mu mazi papa yacaribagira yuko ise umwana ngaho mu kwaha acaja kumwiyama nanjye acarekura arekuye aribagira ko ari ikintu yari afise ndatemba ndibuka ubwa mbere barashika hakurya ku nkombe nguma ntemba ndisura ndibuka n'irya kabiri ataramenya ko yataye umwana mu ruzi bashitse hakurya sinzi neza yuko yari afise umwana atasubira korokera mu ruzi na wa wundi mukuru wanjye ku rutugu atariruka mu ruzi ariruka ashitse imbere agabona cyane ngo mwibenga. Rero ushitse mwibenga ucitwagwa nk'ubwaho harasigaye ngo nk'imetero zibiri kugira ashike mwiyobera avuga ati umwana wanjye sindamuhera murava mwibenga tujyane twese turi batatu. ubwo nyine ndabona agasubiye mu iruzi rya gatatu ryari ryo rya nyuma nari gucampa akabona agahuza karakwega kugera ku musozi basangiza yakwinjike ino bamaze nk'iminsi ine cyangwa itanu ariko badukamwo amazi munda. Izo zose kwari ukubwira iki Imana izoza hagati Yesu n'abahereye izo ntizateze mu nyuma maze gutangura mu wa mbere umunsi umwe papa yagomba gukoresha igiteramo cy'abakiro yaje ahandi hantu kuyishure yari kureba muhira agura mukuru wanjye bavuke amushyuhiriza amazi yoye nanjye kwari mukuru wanjye twararyamana cyangwa ati nanjye nje gusiga mu gitanda ari nka kumi n'imwe ndavunduka ncagamukurikiye arashyirako y'amazi acayisubirira kuryama nawe nkavuga ati ese mpagaruke kuryama hariho ikintu cyakurondeye wowe nyine ukiguma impamvu nguma nicaye imbere ya ya mafurira ishushiza amazi aratomota nanjye ndanga kubahamagara ndihorera sinzi ingene papa zikutse ataraza asanga y'amazi yabize kubona ariko arasiga n'ugusuma ngira ngo ameze nk'amazi yabize cyane yari amazi menshi atamagara no kubona nguye kwegwa y'amazi uyabwagere yakaye yashuje rwose atatayinde atarashatayinde kugira ngo yose amaguru yose ubonye ikiguru kimwe nicyo kirataka kingana ngo aha rero amaguru umubiri mushasha. Papa abibonye yarize nagiye mbona akorera amaboko atavuga ati uwo mwana ndabona nkamujyana kwa muganga bagahita bamuca amaguru nzomumurira hanyuma muhira ndetse nzomujyana kwa muganga atafata urushinge arashana n'ibindi biriya bya bintu ibindi bica bitemba bigatemba ntabwo binyuze arava ku kuguru ka mbere ajya ku kuguru ka kabiri ni ukwidashimira Imana
yanzigamiye kuba ataciye amaguru n'amazi amezi atandatu naciye mpano ku ishure amaguru yanjye yamamanitse n'ukuru je imbeba zirajya kuko amaguru yari yarabotse nkomi ndabona ziriko zirira ivyo binyama vyabaye vyo kukamura ariko Imana iranzigama ntiyemeye ko woca amaguru kuko ubuzima natembeye inka ngaha nkagenda n'ahandi kuvyugeze yambareye yaba nkikinanagira amaguru neza muti Yesu nashimye rero Imana yaranzigamiye aho hose nagiye mpura n'ibintu bitandukanye ikindi rero baca baranduka inzoka ikirankomora ndetse nariwe n'inzoka zirya abandi iyo nzoka rero yarangiye ngo kuyirwara umwaka wose ukuguru kuravimba kurananuka aho hose Imana yarangize Yesu n'abanebeye ikindi gihe hari mw'ijoro nja hanze ndanyerera ntambuye ukuboko k'ukuryo n'ubu ububabare bwaje buragaragara umwana mutoyi ufite nk'imyaka n'indwi n'ubu imvune yaje iracariho namaze ibihe nk'amezi ndwaye iyo mvune yahawe ukuboko mugabo Yesu aho hose yarahanzigamiye Yesu n'abahezaye rero abarozi barakomeza baraturoga muhira harageze kugurira abana batatu mu mezi atatu akurikirana abana batatu bo muhira bose barapfa nanjye navuga ati ubu ni jewe nshikiriwe kuko ivyo bintu vy'ibitega bifashe vyamugira ngo bivuga ngo bamutumye ko tuzogenda tumwishe kandi umunsi batwishe umunsi twawishe bazotugirira umunsi mukuru badutekera inyama badutekera amafiriti bariko bari baramutumye harageze rero bigafata abandi bantu benshi bo kw'ibanga naho haba kukayijoro wazahumva baje kudodora muhira nyene z'ibi darimo ibiriko biravuga ngo duhamagarire ngo wananare banari uboro nipapa na mama ngo bahamagare ngo mubagire baze ngo tubayagire ngo ayo bagomba batabaza kubakura bagaca bagenda bashitseyo bigaca bitangura kugira ngo ubwo byafashe mu murazi ngo wege ukaza akana kanyu utuzoroka tukishe bakabibaza ngo dufite twinshi ngo nikande ngo twumva ngo nibwayibere rero tangura mvuga ati jewe niteka irangi umuntu wese bifata bibibayibere jewe sinzobaho nta nuko nzokura tangura nariberuye yuko ntazokura Yesu n'abahezaye rero jewe n'ubundi ko ntazokwiga n'imyaka 15 jewe ubu nzohora n'inzoga nari umwana mutoya ninywera inzoga nitambire umuziki ninezerewe n'ibisizi kuko ibi nzobibamwo akanya gatoyi nzoba mvumbi jewe narakunze inzoga cyane cyane inzoga nawe ukuntu itagira amariba y'amazi ndi umwana mukiriste nk'imyaka 12 gutyo nawe inzoga hamagara nk'ivyuzi kirazunguruka nahorewe ndiko mw'ibarabara nkabona abantu bose bangana n'utunyegere umuntu munini mw'ibarabara utamangana n'akanyegere Yesu nadutabara rero nicyo gituma umuntu yaborewe uzobwigirweyo je ndabona nk'abantu bose bari ngaha bose birafunga ati aha buri kumwe nari kubafumba atamere ntibari gukwigwana Yesu n'abahezaye rero cyangwa nyene rero ishure nagenda ndayitekeye hageze n'ukugura muri pole